Ejo mwijoro riheze umugwi Paris Saint-Germain waratsinze ku kibuga cawo na Borussia Dortmund wo mu Budagi igitsindo kimwe ku busa bica biba 2 ku busa. PSG canke Paris Saint-Germain ni wo mugwi wahabwa amahirwe uravye ku rupapuro. Turetse ko Paris Saint-Germain yakinira ku kibuga cayo yari ifise abakinyi bakomeye nka Kylian Mbappe, Achraf Hakimi, Ousmane Dembele hamwe n'umumenyereza amaze gutwara ico gikombe Luis Enrique. Aho ntihabuza abatari bake bashobora kuba bari bayihaye amahirwe yo gutsinda mu kubetinga birangira udufaranga twabo turiwe canke nkuko bivugwa mu mvugo y'ababikora vyarangiye umuzunga batabuje. Gutigira ariko kubetinga biraharawe ariko benshi barahomba. Niyo nkuru nyamukuru y'uno munsi. Mwiriwe ni Davi nizere ko meze neza mwese. Umunyagihugu yitwa Jean-Claude ati kubetinga bihombesha benshi. Abahora batunze ubukene bukabatuna. Ati kandi ivyo bintu biraharawe na cane mu gwaruka. Jean-Claude yabivugiye mu kiganiro c'abashikiranganje ba leta y'u Burundi n'abamenyesha makuru cyo kimwe n'abanyagihugu cabereye ku kibuga Ingoma c'Igitega ku wa gatandatu Gitugutu 2023. Yaciye asaba ko leta yobihagarika ngo nubundi amafaranga y'amakuru yobavamwo niyo aheza akaja kugaburira abanyororo bagiye kwiba inyuma yo guhombera mu gupariya. Benshi mu bakunzi b'inkino bapariya bavuga ngo inkino twaziravye kuva kera ntizogenda taco tuzungutseko. Ariko naho bimeze gutyo benshi babihomberamwo. Ivyigwa vyakozwe vyerekana ko 99% y'abatigira ku nkino babihomberamo. Ivy'inkino zo gutigira ngo ni nk'ibiyayura mutwe. Iyo umuntu yimenyereje ivyo gutigira birashobora kwadukamwa akagwara kuko ngo bimeze nko gufata ibiyayura mutwe. Umuntu arabohwa navyo cane ku buryo atabikoza atamahoro. Nivyo bita addiction mu gifaransa. Ngo ababitanguye n'ahataco binjiza kenshi baguma babijamwo bizigiye gutsinda ku rukino rukurikira. Bigahera babaye abashumba bavyo ivyo twokwita dependance mu gifaransa. Niho rero usanga hava ivyo gusaba amadeni ngo baje gupariya, ishavu ridahera ku muntu atsinzwe rimwe bigashika ntabacigumya, perte de contrôle de soi. Alois Toyi umwigisha muri kaminuza yabwiye agati abavyirukira kenshi usanga arabakiri bato baba bashaka kuronka amahera, bakibagira ko ubundi ivyo gupariya bikorwa n'abafise amahera ahubwo bishakira kwiryohera. Igitabo mpana vyacu Burundi mu itegeko ryacu ry'amajana 469 rivuga ko inkino zo gutigira zitarekuwe mu bibanza rusangi bitugawe canke bidakikujwe n'urupangu aho umuntu atoshobora kubona indani mu rupangu. Ngo ntibirekuwe kandi ku bana badakwiza imyaka 18. Muri leta hari imvugo zibiri kubijanye n'inkino zo gutigira. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati Martin Teretse ati kubetinga n'ibintu bikwiye guhagarara. Ngo umuntu akubwiye ko bunguka ibice 10% arenga umutahe washizemwo cumenya ko wibwe aho gutabaza inzego z'umutekano. Ngo ivyo kubetinga n'akamari mu bindi ni bikorwa by'abanebwe. Aho hari muri caganiro cyo ku kibuga Ingoma muri Gitugutu 2023. Martin Teretse yagize ati ntitwovuga ngo turabihagaritse kuko nta gwandiko dusohora ariko dusaba ko bibona yo tujya kara. Ni mu gihe mu cegeranyo c'inamashikiranganje yabaye ku wa gatanu mu kakaro 2023 wari umuvugizi wa leta ico gihe Prosper Ntahogwamiye yavuze ko izo nkino zikwiye gutezwa imbere kugira ziterere mu iterambere ry'igihugu. Ngo leta yaratoye itegeko rigenga izo nkino yongera isaba ko zitobera mu makariti y'abamwe abantu ba mikoro make. Yasavye kandi ko igice kinini c'amahera yegeranywa muri ico gisata yo kwinjira mu kigega ca leta. Ikindi ko amashira hamwe atunganya izo nkino yoba rimwe abanyamitahe b'abarundi. Dutandukire inkuru ngufi nazo. Ngo ntushobora kuba musitanteri udafise imyaka 30. Ikindi nuko udashobora kuba umuhanuzi w'umukuru wa zone, chef de zone, udafise urupapuro rw'umutsindo rwa kaminuza. Musitanteri nawe ntazoba kiri mu nama mpanuzwa jambo ya komine. Biri mu vyizwe vyongera biremezwa kuri uyu wa kabiri n'inama nkenguza amateka mu nteguro y'ibwirizwa rihinyanyura ibwirizwa rigenga intwaro mu makomine. Ngibi bindi bishasha bizoba biri muri iryo bwirizwa ryizwe ryongera riremezwa kuri uyu wa kabiri n'inama nkenguza amateka. Inama mpanuzwa jambo ya komine izotuma ko musitanteri igihe bikenewe gusa. Musitanteri yifuje gusaba ideni ku izina ry'ikomine azobanza kubimenyesha ubushikiranganje bw'ikigega ca leta kuko hari amadeni afatwa bidakenewe. Ihadabu riri hagati y'ibihumbi 500 n'umuriyoni n'ibihumbi 500 y'amarundi ni igiye guhanishwa abamenyesha makuru barenze ku mategeko ajanye n'umwuga. Ayo nayo niho gutanga inkuru atariyo, gutukana, gutyoza, kubesha n'ibindi.
vyashikirijwe kuri uyu wa kabiri n'umushikiranganje wo kumenyesha amakuru aho yari umutumire mu nama nshingamateka gusigura ibijanye n'integuro y'itegeko rishasha rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Iyo nteguro ngo ije gukosora utunenge twahora twibonekeza mu itegeko ryari rihasanzwe ryo mu mwaka w'ibihumbi 2018 kugira ngo ryorohereze abamenyesha amakuru. Mu makungu urwego rw'ihendereza rwa Ukraine ruvuga ko rwahagaritse umugambi w'Uburusiya wo kwica perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky hamwe n'abandi bategetsi bo ku rwego rwo hejuru ba Ukraine. Abasirikare babiri b'ipete rya koloneli bo mu mugwi ushinzwe kurinda abategetsi bo muri leta ya Ukraine batawe muri yombi. SBU yavuze ko abo bagabo bari mu bagize umugwi w'abamaneko b'urwego rw'iperereza ry'Uburusiya FSB. Amakuru avuga ko bariko bararondera abantu bafise ugushaka gushira mu ngiro uwo mugambi mu basirikare bacungera umutekano wa Zelensky kugira bamwice. Diane Rwigara w'imyaka 42 azohiganwa na President Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kw'indwi uno mwaka. Diane Rwigara si irya mbere yari yifuje kwiyamamariza ico kibanza. Mu matora ya 2017 yaravyipfuje yankigwa n'umugwi ujejwe amatora umwagiriza kwegeranya imikono ya magendo ku mpapuro z'abamushize imbere ngo abaserukire mu matora y'umukuru w'igihugu. Mwakoze kudukurikirana, aya makuru muyasanga ku mbuga hwaniro zacu, ahanje tuzosubira ejo.